Nile Sports TV. Reka tugende turabe amatransfer ariko aravuga cyangwa ibiko biravugwa hanze y'ikibuga. Ku munsi w'ejo hari na nijoro mu rukino umugwi wa Manchester City wariko urakina hari kuri June 37 aho batsinze umugwi wa Bournemouth ibitsindo 3-1 niho byasa n'ibiko birarangira ku mukinyi benshi bazi yabiceye biracika ahura n'imigwi itandukanye akayisezerera naho si wundi ni Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ku munsi w'ejo yarayisezeye yavuye mu gwa Manchester City. Benshi baca bibaza mbega Kevin De Bruyne kavuye mu gwa Manchester City ni kubera iki? Hari hageze byinshi hari hageze uraba umusaruro no munsi Kevin De Bruyne kiratanga ukabura. Kevin De Bruyne yari wa mukinyi uvuga yari moteur wa equipe kuko Kevin De Bruyne ariko arakina warabona ko ari niwo wa mukinyi bavuga asenya kavoma ariko no munsi siko biri. Kevin De Bruyne yaratsinda agatanga ama assist akajira match agafasha abakinyi abagenzi be gukina ariko no munsi avec n'imyaka afise n'umugwi wa Manchester United ibibazo urimwo byose bicaye byafectana usanga umukinyi w'ijya myaka nubwo hamaze imyaka myinshi performance y'ubuci itakara. Rero Kevin De Bruyne yarasezeye mu gwa Manchester City yarahamaze imyaka igera ku 10. Iyo myaka igera ku 10 Kevin De Bruyne yakinye inkino amajana 421 acatsinda ibitsindo 108 acatanga n'imipira ivamwe ibitsindo 177 akaba yatwaye ibikombe byose hamwe bigera kuri 18. Wo ni Kevin De Bruyne yarasezeye mu wa Manchester City. Indi nkuru iri kiravugwa hasi hejuru ni nkuru ya Lamine Yamal. Lamine Yamal inyuma yaho yerekanye ko ari umukinyi mwiza na cyane haba muri Espagne ndavuga mu guseruka gihugu Espagne ndetse no FC Barcelona agenda atsinda imigwi bahanganye afasha abagenzi be gutsinda cyangwa atanga assist agenda amaramaza ba defenseur bangana n'abavyeyi biwe. Uno munsi abamuhagarariye bariko barasaba umushahara nyinshi kugira ashobore kongeza amasezerano. Musanzwe mubizi ko kwa FC Barcelona abakinyi babiri nibo bariko barahembwa amahera menshi y'umushahara ndavuga Robert Lewandowski nande na Frankie de Jong. No munsi rero Lamine Yamal bariko bashaka ndavuga amuhagarariye ko yohembwa imiliyoni zigera kuri 35 canke 40 hagati ya 35 miliyoni et 40 ku mukinyi Lamine Yamal mu myaka iri imbere azokwiza mu meze imaki azokwiza imyaka 18. Umuntu agaca yibaza mbeho nawe ufite imyaka 18 wakora iki wari uhembwa amahera ngahe? Rero Lamine Yamal ni umukinyi ariko aravugisha abatari bake kubona uno munsi bamaze kubona ko namuhagarariye ari umukinyi w'icitegererezo. Indi nkuru ni kwa Real Madrid. Kwa Real Madrid inyuma yaho Lucas Vazquez yerekanye ko ubushobozi bwiwe nivo yiwe atari yo kuguma mu wa Real de Madrid byamaze kwa bimenyekana biciye ku kinyamakuru ca gereye Real de Madrid cyo muri Espagne i Madrid Marca cyamaze gutangaza ko uyu musaza w'imyaka 33 ndavuga Lucas Vazquez agiye gusezererwa mu mugwi wa Real de Madrid inyuma y'inkino z'igikombe c'isi c'imigwi kigiye gutangura vuba. Murabizi Real de Madrid izoca isezerera uyu musaza Lucas Vazquez ariko nawe buriya ngo ntayiruka itabunda nivyo arakuze ariko ivyo yatanze yarabitanze kandi mugiye kuraba abo baziye rimwe abo bakinanye benshi burya baravuyeho burya nuko Carvajal nubwo azogaruka nta myaka ibiri hasigaje. Kenderaye banaco baragiye aba Ramos baragiye ba Cristiano baragiye ba Benzema baragiye burya abagabo bari basigaye mijya zijya sezo zabo nyinshi bagiye barakina ni Lucas Vazquez ni winande n'uyu Dani Carvajal. Lucas Vazquez rero ko asezere kwa Real Madrid yoba nawe yakinye inkino zingana gute yamaze iki kwa Real Madrid. Lucas Vazquez ku myaka 33 yakinye inkino amajana 276 acatsinda ibitsindo 28 acatwara ibikombe
16 ari kumwe n'umugwi wa Real Madrid, hari umwe UEFA Champions League zigera kuri 3. Uwo ni Lucas Vazquez. Indi nkuru kwa Real Madrid, ikinyamakuru cegereye Real Madrid catangaje kiravuga ko umwanya n'umwanya cyangwa nyuma y'igikombe c'isi c'imigwi, Real Madrid irategura surprise. Bari kubategura kuzosinyisha umukinyi karuhariwe, ngo umukinyi mwiza cyane azobarenza ni miliyoni 100. Abatari baki bagenda bibaza uwo mukinyi azobarenza miliyoni 100 kandi umugwi wa Real Madrid wemera kazoba ari karuhariwe ninde? Bamwe batangara bavuga ngo uyu Florian Wirtz kwa Bayer Leverkusen, abandi ba Victor Gyökeres kwa Sporting Portugal, n'abakinyi benshi bariko baravugwa, ariko novuga ka biracari igihuha, biracari ibihuha, ariko ni Real Madrid ubona ko inyuma yabo bamaze gusinyisha abakinyi bagera kuri 2, ni Real Madrid ticaye. Ushobora gusanga ari n'agashavu kaho ubona ko burya gutsinda ibitsindo 16 utsindwa na FC Barcelona, nawe kubatsinda ibitsindo 7 ikagutwara ibikombe 2, uri Real Madrid utiyubatse, nibaza ko nawe busomaye. Nico gituma uno mwaka byanka bikunda Real Madrid izosinyisha abakinyi atari baki, kuko nk'ubu hari ikinyamakuru BBC Sport cyo kitangaza ko Enzo Fernandez wa Chelsea ashobora kuza kwa Real Madrid. Abantu bazi Enzo Fernandez n'umukinyi mwiza. Enzo Fernandez mwibuke ko ari umukinyi yaje kwa Chelsea aguzwe amahera menshi, yaguzwe miliyoni zigera ku 121. Umukinyi aze kwa Chelsea hagati mu kibuga nka Enzo aramaze imyaka 2 n'ibyo, mugabo kugugwa nka Enzo imiliyoni zigera ku 120 sikintu kiba cyoroshe, kuko no musi Enzo ari mu bakinyi ba mbere muri English Premier League bamaze kugugwa amahera menshi. Ina kwa Real Madrid, Xabi Alonso ariko arashaka ko Luka Modric bomwongereza amasezerano y'umwaka umwe, barabona ko hari ikintu yoshobora kubafasha na cyane mu kujera cyangwa gutanga impanuro z'aba bana. Inkuru isa niyanyuma kwa Real Madrid ni y'umugabo Jude Bellingham. Jude Bellingham murazi ko amaranye igihe atari gito ububari bwo kurutugu. Rero Real Madrid yamaze gutangaza inyuma y'igikombe c'isi c'imigwi Jude Bellingham azocabaga. Baraze kumubaga kubera barabona ko atabandi basubirizi bafise, atabakinyi ba backup, ariko arakina inkino zitari zike ahatiriza. Urebye amaze kumenyekana inyuma y'igikombe c'isi c'imigwi, Jude Bellingham azocabagwa kandi ashobora kumara hanze y'ikibuga amezi agera kuri 3. Iri nkuru ni abakinyi baraye batowe n'ikinyamakuru cyo muri Espagne Atletic. Cyaraye twitowe abakinyi 11 bigenje neza mu mwaka w'inkino saison 2024-2025. Bamwe n'abandi bariko baribaza why Mbappe tamubona mu rutonde, why Lamine Yamal tamubona mu rutonde. Nagomba ndabamenyesha ikintu cyose kirimwo novuga ikintu cy'amatora nikigera gihurizwa ko n'abantu bose ntibikunda. Nibi tuwama tubona ama Ballon d'Or. Ballon d'Or umwe arazana statistiques ziwe, undi akazana statistiques ziwe. Je nk'ubu ndashobora kuvuga ati le 11 type baranze irigano naba, uwundi umesha makuru akaza naba. Rero ikinyamakuru The Athletic cyazanye abakinyi bobo babona, ariko hakurutwa mizamu kumuzana baza ko atamuntu umwe atemeranye nabo. Benshi bari kwibaza kwa Sara ko Lamine Yamal na Sara niho babona ko harakana, ariko Sara mwibuka ahantu yagejeje Liverpool, sinibaza ko Lamine Yamal yakoze, ariko sinibaza ko bari kuwazana ikibanza Lamine Yamal bagasiga Sara. Jewe kwa Sara ndeberanye nawe ukagenda kora kwa Mbappe ikibanza cyukemo Dembele, cyukende uraba mbega Dembele yitwaye gute? Dembele ubu ari muri finale ya UEFA Champions League. Dembele ari mu bakinyi bafashije umugwi wa Paris Saint-Germain gutwara igikombe cya Ligue 1. Eske Mbappe nivyo afite ibitsindo byinshi, ariko anabata marikoro menshi, ariko Mbappe nta gikombe yatwaye. Umugwi we twarabonye ngero safaringa, umugwi we ntuwashitse no muri demi finale ya UEFA Champions League. Biragoye rero ko barikuza bakatereka Dembele, bakatereka Mbappe. Dembele ashitse no mu gikombe cya UEFA Champions League ku rukino rwa nyuma
agatwara n'ihiganwa rikuru ryo mu France ukacuza kuhashira Mbappe no biragoye rero kubwi wanje iki kinyamakuru kuzana abakinyi 11 bitwaye neza ni nkuko n'ubundi umenye makuru yozana biwe biragoye rero kwemeranya ibintu a 100% ikindi kinyamakuru kiba categuye nivyo umuntu yari yashoboye kubategurura mu kiganiro cacu cuno musi reka tubakengurukire rero mwese mudahengeshanya kurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sports TV tubatumira kubandanya mu ja ku rubuga rwa Facebook mukandi suivre hama mutumire bagenzi banyu nabo batumire bagenzi babo babandanye badu followinga haba ku rubuga rwa Instagram ndetse no ku rubuga rwa YouTube hose tuba turiko wandika Nile Sports TV kandi mudahengeshanya mubandanya mwihereza amazi ya Igor Mineral Water cyo namwe naho ubutaha ariko sorangiza ntakengurukiye udahengeshanya kubaha amasanamu ameze neza mu biga by'ivyuma tuba turi kumwe na Pasi cyo namwe tuzongera undi munsi ciao ciao Nile Sports